ashaka musome vije bakameme tutamusomye kandi umwemeye erega ryo usanga batubwiye none yaguruka none cameraman kandi uri turabi ndaguhaguruka just baricaye agusoma wicaye ibintu byafashe inzira musome none turabe nyene ibintu twaragumanye buke nje novuga nari nkenye kandi cyane paraporo nabo bamurondera basinyira harike bishika asanga yanditse nk'ikintu gishobora gutusha nko kubakobwa asanga nanje dimwo nkacida mukarira nyene kusabira he zana imiduga tagase fresh ariko nyene biranza mu kumukunda agaragara tatafise urazi abavyeyi harya ntibokubuza gukunda umuntu ukunda oya niyo mpamvu rero tuma tutera intambwe gusa cyo kumuvangaho nibirimo ndibaza oya STV Every Story Matters. Bonjour, bon après-midi. Bonsoir, bana mwere apana ba STV ndabaramukije cyane. Muvyo yavyanga byakunda cyane kandi murabizi. Abari mu mahanga ndabaramukije cyane. Abari muri Arabie Saoudite mani bane namwe bazigame kandi murangize umwaka amahoro kandi juste muzoje umwaka neza. Rero umunsi ndi kumwe n'abantu bandika inkuru kuri Facebook. Rero ndabaramutse asibwire. Shima. Meze neza. Yego na bamwita mahinduka ndibaza muca mubona ko yambaye n'umupira uriko izina mahinduka ayibona. Kwita mahinduka ni izina nyine abavyeyi baguhaye cyane. Oya hasi izina abavyeyi bampaye niryo nirondereje. Amazina yawe yitwa? Nitwa Lionel Choitungi. Okay. Ni sawa sisi. sawa Meze neza. Nawe bakwitande madama mahinduka cyane. navyo bisa navyo So rero mama atumiye ndaza kumwamba upira busa bose. Anko batesa kandi anko rero cameraman yaranje kuberekana ku maguru kandi muraberewe baje. Na navyibagiye. Asante sana. Gwera ku maguru bambaye biratu vyera bose n'amapantaro ya noir n'imipira yera vraiment ko n'amarogo ni logo rero sinzi ko umudamu cyitwa acayitwa mahindukizi mwibarize nabaza muri mahindukarine. Okay kandi kajaye mbekwanza tutaraja kwenda kwaze ko nzya nkuru yari ngoma bemeze gute ari ngoma raho ya kandi ngo mbwe ukibwe ntavyumve kumucapa oya naco bitwa tangazi nkuru yi arashobora kuba bizi ya arashobora azi vyinshi arashobora kuba azi vyinshi kunsumvya gute mkompani ari ngoma nta kimwe tu ko kenshi uko zinkuru ziriya meme nyamba ari memere ntumbaze sizuri kurazivuga zishite bijya bukuru bushaka kuri Facebook butwenze kenshi waramushiramwo imipira mukandika ko logo yiwe cyangwa ari kindi kintu mwapara ya ujya just an case y'akazi sino nta kindi kintu duhuriye kujya baho mahera turamuze muramvuga gusa mu nkuru dusanzwe tuyikora yashe mwende mva muri abatunzi ba mbere na wewe karibu n'abandi bose karibu promotion turayikora ari ukeneye kwamamaza ibidandazwa ndibaza mwama mubibona ari ukeneye kuduza izina navyo nyene turayikora ntacyo bitwaye muje mwamamaza mu guhinduka nyene muri mahinduka so mahinduka uyu mukobwa mwatoranye ryari mbere komera kuri umwana w'Imana w'umutamvyi vraiment watambira Imana mu ishengero kandi aho twarasanganye navyibuka twasanze amwe muri ishengero rero sinkira umwana w'Imana muri make oya mbere umwana none wumva ni chapure ku maboko none kuvuze ngo nahero kuri umwana oya basi warumutambira Imana no usigaho siba sometimes abatambira Imana na sawa bandanye mwatoranye ryari novuga haraciye igihe kandi kitari gito nk'imyaka nk'ibiri haciye nk'imyaka nk'ibiri gusa bitangwa kugaragara vuba mwambara ibiboro bisukuntu oya just an question de spécialité sino amba bira compagnie bi niko novyita ariko nubwo tutwa tuyifise imipira twari dukundanye ya urumva mwache muja munyemeje vrima gwera hasi ahubwo ishapure yayibagiye ishapure ya ndayibona direct bon ndibaza ico onye ni kese gusa kugira turyoshe ibintu yatu vibing sino twamye dukundana nubwo ku marezo sosio bataye bwatumenye twamye dukundana basinyira harike bishika asanga yanditse nk'ikintu gishobora gutusha nko kubakobwa asanga nanje dimwo nkacida mukarira nyene kusabira he gusa cyo kumuvangaho nibirimo ndibaza oya nazo nashobora nshobora mahinduka no wa mbere mahinduka urakaze ugiye ko ndi wa mbere c'est-à-dire ko hariho wa kabiri ahubwo nduma
bon ndumva muzima twigira tubwira tutabizi ndio dusanga ko turaja kwa ukanga twamara kuronka abasheri basha no kuri kwimana kirundi urumva ko kigobo nyagujuza umva ngo shushuru wa mbere c'est-à-dire ko ari wa kabiri no gatatu nuwa zero umva erega uri wa mbere bisubiza ko ari wa zero urumva we ntagukunda ari wa zero harumva ari umuje initiale bavuga ati rero niwe so mahinduka ari umuntu wumvise bavuga ko urukundo rwanyu batanguriye kure juste ngo nyene muri hasi cyane vraiment nibyo iyo nkuru muvuze kwiki entre yanyu babiri ndayibazenda Ataciye no waraza kuhira nta na kimwe kuko urugo rubazwa umugabo arasigara umugabo bon ngo ndi umugabo urufunguzo vraiment ndarubona umenga hariya ni gwinzu murabana mbega oya gusa nivuga turi mu kubona c'est de date dimanche shasi sikera cyane kandi ufite umushatsi yiga ufite umushatsi ungana nk'uba kabaye urumva batangiye kumuca umutima ivyo reka tubishira entre parenthèses ariko twe tubizinanye wambwiye ko munafatanye ndi hagati yanyu ngo barafatanye ndi hagati yabo uriko wivangamo en fait sorry rero byagenze gute kugira mutorane izina rye ry'ukuri mbe witwa gute mahinduka rine nako nitwa Joella saka zina keza gabasha wako kwitira nabibi wanje gatoya okay warumbajije iyo twavuye ku twatoranye mwatanguye kunda n'umusheri wawe yaje novuga ibintu by'iwacu byavuye kuri cyane aho unye yagiye arareshwa n'abahungu bafite amafaranga cyane ariko kwera ko yarankunda kandi nanje arabona ko ndamukunda ntiyemeye guca mpemukira ngo nuko abonye abahungu bafite amahera biki nibiki twaragumanye buke je novuga nari nkenye kandi cyane paraporo nabo bamurondera ariko yaragize effort buke bukarankunda gushika yaho novuga twageze kuri runo rugero rwo bagwisununuye ego nivyo biri mu byo ndamushimira kandi cyane kubera ko yanaganye n'importe quelle situation ukene wari ufise ariko akemera ko mwanda mukundanye ni navyo umuntu ashobora guhanura couple zubu igikuru mu misanzwe n'umutima kuko arashobora kugwa ibintu byose me atagukunda usanga ari kutagoreza umutima wiwe byo wikura he apana gufata umutima nk'uwo usokore ngo uramuhaye oya me mu vyiyumviro yego akubeshe rero novuga na couple zubu benshi baramaze kubitahura yuko ubutunzi naco buvara ndibaza mu rukundo yego burafasha kinini cyane ariko nimba umuntu umukunda vya vrai ntushobora kumuhimukira ngo ni kubera agize ingorane ni kubera akenye ibintu nk'ivyo abantu bavuze ngo umukene ngo akene umutima ni navyo vyatubayeho twumva amfite twagumanye umutima tuguma dukundanye murabanda gushikana muze mwambara impuzu zisa ibintu nk'ivyo iyo nkuru madame Mahindukarine naco bivuga je naco bivuga ko kirekire gusa nyene nivyo kweri abandi bafise note bazana imiduka tagase fresh ariko nyene biranza mu kumukunda agaragara atacafise kweri naho bavyakiriye gute iwacu biracari entre parenthèses ego iwanyu nyene bavuze ati nta na kimwe nta kundi nibakundanye bavuze turindire turabizoherera gusumba ntibabashigikiye kanini rero nta birenze nyene gusa urazi abavyeyi harya ntibokubuza gukunda umuntu ukunda oya niyo mpamvu rero tuguma tutera intambwe ure ko namwe mwariko kera niyo muri kubu mugeze hehe ubu tugeze kure cane turabishimira Imana deja munza mubwira kuri etape ko mushaka gutwarana vraiment ndumva ibintu n'amafi gusa muri Tanganyika kweri Thompson twavuze n'ama projet nga oya ama projet mwavoperi ne kuri tubaza bigeze hehe oya ndiko ndababaza tuje subwa twumve projet nyene twumve ko muzodutumirega aye mbandiko nababwira twumve ko muzodutumira itegure bamurajya umuntu kandi umusongo uratambikira undi wewe ego cyane ko twicaye mu gucegwa gatamba gatoya namuratambana oya ari urabyiga ngo ariko aratamba kweri nyine by'abademu Yes, Kristo. Oya singoma ngo dutambe vya demo danse z'abahungu ziriho n'iz'abakobwa zikabaho novuga ni yiwanje ariko kuko sinovuga basi ndi nkaje nayitanguje ariko si yitwa Klebe
bwa mbere yatanguye yitwa Club Culturel Mahinduka ya ariko turiko turaraba ukuntu twoyitorera izina kubera ko amfite Mahinduka ce n'est pas Culturel ryari kugitira gusa ko ari kinani bitagerana na kimwe oya na Joera ifata inzira nyene oya upfuma Mahinduka ryo njye n'igikirundi kandi mu byatumye utera imbere n'ijya groupe irimo juste biraka munja gutamba ego novuga irimo yaramfashije ikintu kinini cyane kubera yuko uretse yuko tutaronka marché misi yose harimo amafaranga ego turakunze kwironka nka samedi ariko si misi yose par exemple basi nimba atari banga nimba mugasi no kwibana kuri kwimana uze kunyishura n'umutima mwiza basi bishitse mukaronka marché nk'imwe basi muja gutamba kuri mariage nimba atari banga mugabo barabaha kandi manga muri benshi ego turi benshi ariko twe dushika nka 12 bize badeja kwanza mumva muri ntwa za Yesu barabaha nyine amayera kwiye juste nyine ameze neza nyine Chinibaza turinzi tuba twaronse iyo marché tuca dutangura kubyina kweri biba bitesa cyane amahera ndibaza ariyo nuko gusa n'agafu nayigurira yangara kugiti kandi umushiri sino yabura bala yo kugurira rochitiri ya compagnie mukagenda muronka ngahe amwe basi we amaguhanga basevuye kugacira murasabe aye baronka petete muragabura kabiri akabivugireho naje ndavyumviye ntigera yambira ngiye kuzumva kumuhisha uretse gusohoka keneye yuko ari je ndavyivugira ivyo sanzwe abizi kandi ivyo nye ndibaza sibanga cyane twege no kuvuga tuba dufise prix du fixe tukavuga duti dote mariage gutwikurura nabijya byose biherekeza prix dukorera ko yavugira bagiye usanga hari nk'abantu bashaka kuza kwikora ama mariage mu Burundi ati kizorekara nuko nyene mwiteze amashance kuyavuga singorana oya peut-être uyu we negocia kuyavuga igiciro cyanyu nangaye igiciro cyacu nyezina ni 300,000 byose 300,000 ariko aho harimo parasera yo mu Nyabunege cyangwa mu Itenge ariko bivana mu butere harimo parasera biravana nahariyo kuko umuntu ngayi Bujumbura sico kimwe n'Igitega yarumva igitego cyusanga biguye mu 4 sakombye kandi biba biva nabo ukeneye deja batambira fresh kweli nuko abayambaye ijipo nk'umudemu kace batambira nuko nyata yazanye so abantu bose bimirije kugira mariage ya karibu kandi navuze ko yimirije kuyigira rero nawe uravuga ati abantu bose twimirije kugira mariage karibu niko nawe ufatira ibintu hagufi kweli je ngacu ndabona ko ari nkava aho usanga nka samedi gwe mufise nka invitation ngaho oya ubwo aribwo bwose ndibaza muzobimenya ku marezo sociaux hana hariya nta nakimwe ahubwo bikunze uzona dutumire tuze kubimenyesha nta kibazo bimuje nzembere nzokoma nabahamagaje ndibaza so reka rero ndabashimire kwanza mwakoze kuza Imana bahezagire juste mwatumye nazi ko boza ariko nabana beza vyoma babaje Imana bahezagire ndabashimiye ego natwe turabashimiye cyane mwarakoze basi twemeze basirimwe ikiganiro tukirangiza utaramusomye kandi bamufatanye umusome haguruka cyangwa umusome vije bakameme turangiza ikiganiro utamusomye kandi umwemeye erega ryo usanga batumiye none haguruka none cameraman kandi uri kura turabi ndaguhaguruka cyase baricaye agusoma wicaye ibintu byafashe inzira musome none turabe nyene ibintu baratwemeje kabisa so ndashimiye rero mwakoze kuza Imana bahezagire muze ko n'undi munsi ya tuzogaruka cyane kandi namwe mwakoze kuko natwe twishimye byatunezereye cyane madame Mahinduka Rine merci beaucoup kuza muri Steve merci beaucoup nawe ikindi gihe muzoza urakoze cyane so cameraman wakoze kudufilma nize kutaduciye imitwe n'amaguru Imana iguhezagire rero mwese abana turakunda cyane STV, every story matters.